umwanya par exemple nk'umuziki wacu umuziki nduwundi barakunda kuvuga ati ushamwa amafaranga menshi ntayo zo France ndahura n'abantu babimbwira quand même kandi abo bantu ngira nibo batuma ahubwo ngira courage zo kubandanya kubera bakubwira amajambo menshi uriko uratumwanya umuntu yakudekuraje akubwira ijambo rimwe umuntu ashobora kuba yarakubwiye ukavuga ati ndamaze kuronka umuntu ambwiye ati ukoresha amafaranga menshi nta nayo zo France ngaha mu Burundi uratumwanya hari abaririmbyi benshi n'abajournaliste bariko baravuga bati abantu baba bategura ibiteramo vraiment bariko bazana abaririmbyi benshi bavuye bo hanze notama mu Rwanda ego ati n'abantu bafise indirimbo imwe muriko murabazana mugashaka kubagira niho nyene bihagarika baje bategura ibiteramo je vous encourage kuko bari muri business bakeneye kuronka amafaranga ni ikintu gitahuritse cyane gose bategezwa kuzana umuntu bazi yuko azobinjiza amafaranga kushira mu Murundi kazi omenga Murundi kazi none kera twambara gute ibintu vy'ibiti bambara gute batambara hejuru bigeniye impuzu z'abagabo bari bwaboneka n'icaha kandi kindi naco Murundi kazi utegezwa kwerekana ko Murundi kazi baye n'amataye ufise kandi turazi ko abarundi kazi dufise amataye meza rero tutagiye kwerekana ati je n'umurundi kazi kujya nyene bari kubimenya gute uko biri kose indirimbo uko biri kose kandi naho barakrititse ingene no banambaye az umurundi kazi kama mwaravuze ko mbere reka ndabashimire okay Ndabaramukije mwese muko muradukurikirana ni LC Greta muri kumwe kuri Magic Channel TV. Mwamaze kumenyera mwabonye ko ibiganiro byinshi mba ndahari kandi ndabona feedback ko muguma mumbwira muti ibintu bimeze neza ibintu bimeze bon. Uno musi rero ndafise umutumire. Murazi ko uko vyama kose twama dufise umuntu turi kumwe. Ndafise umutumire benshi muramuzi. Ni umuririmbyi ari karakora cyane umwigeme benshi bariko baravuga bati mbegi esprit mu bakobwa yari yaragiye he ko uyu aje yerekana la différence. Ndazi ko mwese mu muzi ariko reka subira ndamwakira kandi yidondore kandi turakwakiriye muri studio za Magic TV. Murakoze cyane. Ngira ni nk'ijya gatatu ushura ku ego ngira ego ariko ni ryambere akoranye nanje turakwakiye murakoze cyane ego reka kuba ngaha nenda ukumbuye yes okay ni MEILI de doki niko yiyise niko yiyita nadusigura igituma rero de sigoye kenshi abasaza bakurikirana nibaza ko bon naje mugabo avant nka MEILI the king ntibari bwakabone cyane gose ariko MEILI benshi bararizi nivuye mu gishinwa ari ryo merveille hama the king naho kabara akazina kanje niyongereye ko kubera ko kuva mbaye MEILI imiryango kuri jewe yagiye ruguruka ariyo navuga ati MEILI ukumbure n'ubwo rufunguruzo hama wose kabari the king ijana n'umuziki puisque sanzwe nkora muziki abantu bazi la clé de la musique bacangira baca batahora ico arico ego hanini ni uti MEILI rivuye mu gishinwa ni amazina babi niba rivuye mu gishinwa MEILI bisigura beautiful okay niryo bakwitarira abashimwe ariko umva merveille naryo ntuzenya signification yayo ni ibintu vyiza rero en général okay icatumye rero turondera MEILI ngo ni giki ngira murazi ko aticara ntigira yicara yamadusuye prena yamatuzana ibintu bishasha ubu rero yasohoye indirimbo shasha yitwa Mine indirimbo yagiye gusohoka twese twamaze ku Mine ngira abasheri twe dusigaye tubita Mine gusa okay urasohoye indirimbo rero Mine ucisohorana n'umuririmbyi Wiki Band wo mu gihugu cy'u Buganda iyo ndirimbo yanditswe na MEILI ego yanditswe na jewe wayanditse ubwa mbere hamwe hari ukuntu abaririmbyi ashobora kwandika indirimbo akavuga ati iyi ndirimbo ndiko ndaraba umuntu vyofitingana nzoyiririmbana na naka ntibirashikirana rimwe wayanditse uzi neza ko uzoyikorana ego na verse iwe ngira niwe yayi namuhaye projet hamabora kumarira ariko ni wonyene wayiyandikiye ego okay ni iki catumye uhitamwo Wiki Band ni chance sinigeze ndamuhitamwo sinimana ni le destin aussi yatumye ko dukorana nawe kubera byabaye nka magie abenshi bagiye barakurikirana kuri social media niho byose byabereye
hama ndose kujya twagiye turabona yego niko vyagenze yavuze ati ndakunda ariko yereka mvuza nampenda me no vyatanguriye kuri challenge ya Dumba ariko aragira challenge ya Pampana Dumba ni umu influencer mu Rwanda asanzwe akunda yego benshi baramuzi hama yagize indirimbo ya Pampana muri commentaire arandikamo wa ikibenda yuko iyo ndirimbo yakunze wanashaka yumviriza mu maspika mu muduga wiwe donc na Dumba niho kumutwa dusanzwe turi en contact yaranyereka iyo message yiwe arambwira ati ni mu artiste akomeye cyane mu Buganda umva nawe usanzwe uri mu artiste akaba yakunze indirimbo yawe peut-être hari naho mu proposa ikintu ugasanga biraciyemo naje ndavuga ati nari yasanze n'umufana wiwe Chenda bikorera ko mfashije na The Entertainment Management kuri management baravugana hama ntibyatugoye cyane nabana beza barabishima projet barayishima nayo nyene donc turavuga ati reka rero tubikore tubinyarutse ko turonse iyo opportunité umuntu ni niyo yihata yego uravye iyo ndirimbo ni indirimbo irimwo buryo irimwo na voyage irimo ibintu byinshi vraiment urumva umuntu ategeza gutegura intamamye wagiye uvuga ati ibintu by'ingorane wahuye navyo vraiment kugira isohoke navuga Imana yarahezagiye naho bitari byoroshe turase umuryango turase The Entertainment turase abo batuba hafi mu bafana tukamubwiye ko ufite projet yo gukorana na Ikibenda abazi Ikibenda bamuzi nk'umu artiste yakomeye mu Buganda avuga ati umuntu nta utogushigikira nta utoshigikira ico gikorwa Imana irahezagira byose biragenda neza donc tuvuge ko MEILI akunda gukoresha uburyo bwinshi mu video y'ubura ko ari clean ari abafana baterera ego sinovuga ko ndabishora jenyene kuko ntivyama vyoroshe nubwo mubona bigaragara akaba ari jewe nabikoze ahanini ntabwo ari jewe jenyene bafise abamfashije ego Okay, tukiri mu Buganda nyene warabonanye n'abandi bigeme babiri harimo Diana Spice n'uyundi mwigeme yitwa Victor Lydia Jasmine. Okay. Biboneka ko mwabonanye mbere umwe wamusanze ari no muri party nyene. Yego, yari anniversaire yiwe. Abari bantumiye byari byabari mu minsi nyene yari yo narindi barantumira mu anniversaire yiwe. Mbega kugira mail shikiri yo contact yuko baranagutumira no muri anniversaire vraiment. Navuga n'ubuntu bw'Imana vraiment sinovuga ngo hari ibintu birenze no banarakoze kugira ibyo byose bibe. Ni just nyene harige muhura n'umuntu mugahuza akumva yo kumenyekanisha n'abagenzi we. Donc chance na ronse yo kumenyana na Ikibenda yaratumye abo bose dushobora kumenyana tukicarana tugasangira tukayaga tukeshanja ivyumviro. Okay, tukiri mu vyimviro. Niyi hatu musfera wabonye kuba kubaririmbyi bo mu Buganda uvuga uti c'est la différence. Oh my god, bari cool. Bari humble, bavyo kugara vyo digino. Nta muto na mukuru bose barakundana kandi entre bo na shari nta nzigo umwe wese bari proud yundi araryoherwa mugenzi wiwe. Antwa narahigiye yuko manje kuba uri gihangange canke uri uwo hasi bafise icubahiro hereza uwo musanzwe musangiye umwuga kandi mukabikora byose mu rukundo no mu gushigikirana kuko nabonye basupportingana cyane nko kubona muri anniversaire harimo abantu baba star bose haje niho novuga benshi twahuriye ba Eddie Kenzo hariyo nabo nashoboye gushira amafoto yabo hanze mugabo twabonanye meme nabo ifoto zitabonetse kubera ko bivanye n'umwanya n'ikirere ariko bose benshi twarashoboye kuganira kandi ukabona nyene ko banyishimiye en tant que umuririmbyi w'umurundi kazi ego bararyohewe nyene bakuboye barumviriza indirimbo zino kubera ko ikiganda kishaka kumera nk'ikirundi nasanze bakunda cyane ahubwo n'abarundi c'est pas que batumviriza indirimbo zo ngaha ni koko ni moyo yuko ukuntu peut-être twa tuzi promoting ntizishika hariya je nasanze hariya anye ikintu citwa patriotisme par exemple barakunda cyane cyane gose ivy'iwabo kugira ngira badakeneye no kumva ivy'abandi no kuvuga ivyo barinze bamenya navyo ni zandi musanga bagira promotion cyane ugasanga bashizemo amafaranga menshi kugira zishikaho hantu indirimbo ishoye gushika nko kuri NBS Bukede izo ni television zikomakomeye zo muri Uganda zikurikana n'abantu benshi donc pour dire yuko bakunda cyane ivy'iwabo gusumba n'ivyo hanze ivyo bamenya nibike vraiment par rapport y'ivy'iwabo. Okay, biraboneka ko mine uri kuragirira promotion
nini no gusumba ngira n'izindi ndirimbo arabesha nampenda menga harimo ukuntu iyo uri kurayishiramwo force nyinshi nibaza ko ushobora kuba ugiteze ikintu kinini gusumba ziya zibiri za mbere yoba ari ukubona umengiriye international. Je ndibaza sinzi ko musanze mungurike cyangwa mutankurikiye ariko ndibaza yuko uri kuragenda ukora umuziki urabona aho wagiye uragira kanenge canke ico wohindura kuco wakoze bwa mbere donc nko kuri kurabivuga ndiko ndafise ingene ndiko ndongereza par rapport yivanye n'ubwenge uramenya ama system ndavye naho indirimbo yoragiye rashika naho nifuza ko yogera ukavuga ati reka ngerageze ngaha naho donc umuntu aragenda ariga tuno tumwe nta mwanya muri ndamara muri no muziki ariko nyene ngenda ndiga surtout ko nagize imana nkashobora kusohoka bakambwira ati no kuzuragira gutya na gutya bakanyibiranye nakabanga bakakwibira akabanga ngira akabanga bimbiye mail bakwibiye akabanga ka vrai ko biraboneka kuri determiner vraiment uri determiner uraboneka kuko ukora ibintu kunda ariko ivyo ntibiri suffiza kugira ngo bitwemeze ko umuririmbyi ko ushobora kuzobigumamo. Hari n'abandi bagira ama effort bakati ukavuga ati yashiga ari determiner mugasanga à certain moment disparu. Wewe rero ni giki uvuga uti iya ni ikintu gishobora kubemeza ko jewe nka mail ntashobora guheba vraiment uko bigenda kose hari igihe umuririmbyi nyene urabona nk'uburi à la page nyene mu gihe biba bitakinkundiye kuko urumva sishobora kuvuga ngo je ndabemereye ngo 100% kuko urumva urapanga nayo Imana igapanga ivyayo navuga ati ngo je ngo ndemeye ko ntazopfa ndabihevye no Imana yari ingene yagupangiye utazopfa mugabo urafise ikintu wishimikije ko ico ndicoco je uyu muziki nimba mubona umwanya ndiko indirimbo zanjye ziko ziramenyekana je natangiye kuririmba ndi mutoya cyane naraciye mu muri chorale nagira amakaraoke umwanya utari muto n'ubu nkiyakora ubu nyene niho navuze ati reka de kugira carrière yiwanje nikuvuga ati narabonye ko ndabikunda tellement que hago reka ngira ivyiwanje donc ubu ni wo mwanya ndiko ndabamwe sinibaza rero ko mu mwanya mutoya nace muga ngo ndabihevye mugabo ndibaza yuko Imana ikibinshoboje Imana ikibinkundiye ni passion yiwanje ndabikunda ndabikunda ndibaza murabona ingene ni investissa kugira ngo mbandanye ndabikora ari nayo mpamvu ahubwo mbandanye nsaba support kuko urumva haragera un certain moment uri kurakora ikintu uri wenyene ukumva umenga wo biheba donc ndatahura cane gose bajya abantu babiheba ama challenges duhura ni menshi mwese murayazi ariko nyene iyo uri determine nkuko wabivuze uraguma ubandanya najawufise nivyo bon uvuze ama challenge muhura nayo biraboneka ko wewe hari gihe sinzi ko ivyo wandika kuri réseaux sociaux bari kumeze muri uwo bwanyu muga biboneka kumenga hari gihe uronka abantu baguca intege hari gihe uhura n'ibintu ugasanga ngira urabisohoye uranditse bibaza umuntu wese nawe we nubuze ibyo uri kurakora umuntu aza akavuga ati no ibyo uri kurata umwanya par exemple nko muziki wacu umuziki ndubundi barakunda kuvuga ati ushamwa amafaranga menshi ntayo zo France ndahura n'abantu babimbwira quand même kandi abo bantu ngira nibo batuma ahubwo ngira courage zo kubandanya kubera bakubwira amajambo menshi uriko uratumwanya umuntu yakudekurajije akubwira ijambo rimwe umuntu ashobora kuba yarakubwiye ukavuga ati ndamaze kuronka umuntu ambwiye ati ukoresha amafaranga menshi nta nayo zo France ngaha mu Burundi uratumwanya navuga ati none gashaho amafaranga basi ndiko ndakoresha mu kintu nkunda kandi mu gihe hari abantu kuraryohera par exemple nawe utaronka ayo mafaranga ngo ucuyi yagarukana ubwo nyene hari abantu kamwe bavuga ati ndimbo zawe ndazikunda ziramimbara ndashobora kuba nicaye ndumvise indirimbo yawe gusa ivuze nka cama gukanda tama kamwe mjeje birangyohera en tant que artiste urumva bankene kuririmba pas seulement kugira ninjiza amafaranga kuko umuziki uri divisé en deux parties hari abantu benshi batigera bavyibuka ivyo bintu umuziki uri commercial ukaba na artistique ndashobora kuba ndiko ndaririmba kugira ndirimbira abafana nkuko kuba ndiko ndaririmba kugira umuziki ndawudandaza donc ni handi uzosanga bavuze ati ngujye muziki ngujye aririmba ngo indirimbo zitatambika kise ko atari ko aririmbira abafana biwe canke ko atari ko arasohora ikiri mu mutima iwiwe donc pour dire yuko umuziki si kugira ngo kwinjiriza amafaranga ngo ivyo wakoze cyose ngo uca ubukwinjiriza mbereza abantu bakora baririmba intuze z'ama jazz kuzumva bakwazivuza muri hotel ma album nawe bagiye basohora donc umuziki uko biri kose umuririmbyi abazi cible yiwe aho ashaka ku
yeah. abantu ashaka kuririmbira numva ni art ibiri muri wewe ni nka kujya basi nk'umuntu agira dessin niweze ngo bijya dandaza byose nivyo bambaye bijya capa byose nivyo adandaza hariyo nivyo gumana mu nzu akavuga ati kinshaka guma ndiko ndakira kuvuga ati ni art yiwe si nibice bisigura ko byose utegezwa kubidandaza nivyo kuko hari of course inguvu uri kurakoresha ukeneye kuzunguka zaba muri amafaranga yinjira no mu bafanu winjiza donc abandi bakumenya biciye mu muziki wawe namva ni nyungu mu yindi nivyo kuko hari umuririmbyi yigeze kuvuga ati jewe hari abantu baguma bambwira ati ngo ibintu ririmba ubu wapi subira urimbe nka kera hariho rero jewe birankuraho ngo nkuko urumva hari nka example kuri Satbi hari abantu bavuga twe twamukunda kera kiririmba izo ndirimo za kera ubu sinzi ibintu yagiye peut-être que je crois yarahinduye par exemple turi mu biki mu mwanya justement mujya mwanya yafise ibyo akora aririmba mu mwanya afise ibyo akora aririmba kubiri kose aguma ari umu artiste arazi ibyo ariko arakora sinibaza yuko wowe rero ari umupangira programme utegeza kugira ibyo kuko ni dushobora gupleasing abantu bose naho ukora indirimbo iryoshe hari uwundi azovuga ati iyo ndirimbo irabishe nakigenda kuko uzorabe indirimbo yashobora kubona ama like par exemple nk'ama dislike nushobora kuyabona ngati ndayabona havuga ati hari abantu batayishimye kandi ni droit yabo ntushobora kuvuga ngo we mutegeza kucikunda ni nkuko hari wakunze mine hari wakunze arabesha akunda na mpebe aho ndavuga ati jewe MEILI ntarahari nimba ngo nkomva ndarindiriye okay hari umuntu nigeze kubona agize agakommentaire ku bintu vyawe acavuga ngo naho mutazomuvuza ngo muzoteba mumwemera yabikoresheje muri iyo style naho mutamuvuza mu maradiyo peut-être naho indirimbo ziwe mutariko murazitaho naho hari kibazo uri wahuye cyo mu maradiyo indirimbo ntizivuzwe ziwawe nasanze quand même abarundi sinzi ko ari abarundi twese hamwe canke ari ikibazo c'amaradiyo nasanze tudakunda ibintu by'iwacu vraiment nta patriotisme ihari umenga ahubwo avuga indirimbo y'umurundi abamuhaye gaciro kanini cyane gose nawo bayishize hasi alors que harakwiye kuba gwa rukundo ko kuvuga ati ndi fiya y'iguci wanje reka ahubwo n'abanyamahanga bamenye ziwacu na kintu kibabaje ugasanga baravugije uwundi w'umurundi nyene nta kibazo jewe nta ngorane ndabifitiye mugabo n'imiburi abantu nze benshi nk'uhaye Melissa yarambwiye ati mu kiganiro avuga ati jewe vraiment barambaniye barongera barambanira kera atubunda ryohewe aba journaliste mwese mwiga mu ndode just ni dogera aba journaliste quand même kuko hariyo n'aba feedback hariyo n'abantu banashaka batelefona bakasaba indirimbo ziwanje donc sinovyidogera hanini ahubwo uwo muntu yoba yaravyanditse commentaire ngira afise aho yabikuye peut-être ngira iyo yuvize radio indirimbo zanje ntaba ariko arazumva ariko urashima ego gusa nkavunira akagohe n'aba journaliste hari ukuntu kugira vuza indirimbo y'umurundi umenga abagushize hejuru nawe yishize hasi umenga donc bose n'aba star basha umvu yaba mu journaliste canke umuntu uze yashaka star alors que wewe ufise akazi kiwe je ngira ngire serure ntuze kibiri muri jewe gishikira abafana naho kugira uti utange inkuru ati kincho cara kibaye ibivugwa kuri yo nibi amakuru y'abastar naya hamukana bashikiza n'indirimbo bamaze imisi bakorakora ukanabishira hejuru na kintu cyo ryoha nko kumva nk'abakunze gufata indege turumva indirimbo z'abandi bantu bo muri Kenya ibaze anjo bashize mu indirimbo z'abarundi cyo turyohera cyane gose ko randire amashaka kurabati reka numve ko baseyo ni murundi noko kwera ikintu twashizemo effort mu kuzipromotinga mu kuzishikana kure biciye muri twebwe nyene uzobe nibaza ko abarundi ari bo bantu ba mbere bari mu bihugu byinshi bitandukanye mugabo eske baravuza indirimbo zacu ko bavuga ngo ntibumva ivyo bavuga eske bari oblige twaziza diriza opaganga msta twarazimenye bivanye nuko warabibona ko voilà n'indirimbo z'abashinwa hari nizo zihora numva ndiga bisigura ko bara promoting ibintu vyabo barashikana ibintu vyabo kure bivanye n'uburyo babishiramwo kandi mama bavuga ngo peut-être ngo ama audio quality ngo ntiziba zimeze neza nibwo buryo dufise mu mwanya mugabo none kizotuma turonka burya buryo bwo kugira quality suko tuzotwatanguriye hasi none ushaka bavuze ngo navuze rimwe ngo agire yuzure voilà donc kisa utangurira kugira ngo iyo niveau yo hejuru mushaka kandi ifo kuva na terrain turiko si terrain yoroshe na gatowe est-ce que rimwe ayo mafaranga ushiramwo kugira ngo uca wunguka iki en retour
wowe uri kura depensa kugira ngo uzi neza kutagira uyagaruka ubwo nyene uyagaruka n'ubwo nyene pourquoi pas utokora kijya uvuga ati reka ndagikore quand même kirajanye n'uburyo bw'iwanje bagikunda bazogikunda bagishigira bazoshigikira mugabo nawe uvuga ati ndakoze en tant que artiste natanze igikorwa kimeze neza uri kuravuga kuri ivyo byo kuvuza indirimbo zo hare kada kubaza igitega ikibazo ntateguye mugabo kijanye n'ivyo hari abaririmbyi benshi n'aba journaliste bariko baravuga bati abantu baba bategura ibiteramo vraiment bariko bazana abaririmbyi benshi bavuye bo hanze notama wo mu Rwanda ego ati n'abantu bafise indirimbo imwe muriko murabazana mugashaka kubagira niho nyene bihagarika bagiye bategura ibiteramo je vous encourage kuko bari muri business bakeneye kuronka amafaranga ni ikintu gitahuritse cyane gose bategezwa kuzana umuntu bazi yuko azobinjiza amafaranga twebwe none uko indirimbo y'umunyarwanda isohotse mugabona mose muri Snapchat yaba barundi yaba n'umukozi uhari aye mu cyaro yari kwaravuga azovuga ko tout simplement abantu bakunda abanyarwanda reka ndabazana umunyarwanda mugabo none nibatangura bavuza MEILI bakavuza Sadbi bakavuza Bell Nice bamona abantu bose bari ngaha ubaza ko ivyo bazona vyumvira ugati abarundi barakunda abantu zenya biwacu abarundi wowe rero uvuga uti abarundi dukore cyane maka indirimbo zacu zinjire mu bantu apana abartiste bonyene natwege twese hamwe tukunda ivy'iwacu tubishikane kure dushigikane ni patriotisme n'umukuru w'igihugu aratubwira ati mukunda ivy'iwacu hari n'abandi bavuga bati ntaco nibazana abanyarwanda pete dushobora guhuza tugakorana none wewe wibaza ko yazanira iki aba bajya abanyarwanda kugira ngo arashaka kwinjiza kugira ngo kubera yuko abarundi twese ndirimo twumviriza niz'abanyarwanda jewe narashoboye kwicarana n'umunyarwanda dernièrement yarambwiye ati abafana abantuzi abastar bo mu Rwanda abafana ba mbere bafise n'abarundi ni nayo mpamvu barondera uko bishoboka kose kugira binjire cyane gose mu Burundi donc pour dire twe tubaha iyo power iyo pouvoir yo kuvuga ati tukabashira hejuru okay nta bintu birenze badusumba amuziki bakora twe twakora peut-être ubuzi iyo quality mugabo ndazi ko uravye n'ama live twebwe twadukora abarundi n'abanyarwanda biratandukanye cyane gose sindiko ndavuga ko batabizi no barabizi mugabo urumva sinibaza ko stage ari zimwe aho tuba tugeze ari cyo kimwe hamwe yuko nabo barazi yuko bamaze kutwifatira ahubwo bashaka twinjiremo neza kuko buryo natwe nitwaramuka ngo tuko turazamuka bazoba bamaze gufata abarundi gutya we ntibibaze yuko mwoshobora gukorana kugira ngo mugasanga basinda tuvyite kudugirana kuko ego turiga kugira twuzuzanye haba abaproducteur bariko baraza kuvuga ati reka dukore n'indirimbo zanyu hari uwaciye avuga ati yes ugasanga indirimbo yayikoreye ngaha mugabo ashatse ko iherera mu Rwanda agatushka kaho kajeho turabikora kwera iki twaduvuga ati hari ico badusumbije turemera yuko hari ico badusumbije mais aussi turashaka kuhamagara cyane abarundi twe tuko turakora ntitwicaye nkuko watango bivuga ati sinicaye nkuko ari abandi artiste bagenzi baje baticaye turi ngaha kugira ngo tugire ico twunguye ku muziki ndundi namwe rero ico tubasaba muko muraturaba ico tubasaba ni kudushigikira mukumva yuko ahubwo hajya aho ko hoza umunyamahanga hoba n'imiburi hari umwe mu artiste b'abarundi bariho kuri stage basangiye no mu banoze sino baje ba organisateur bari kubirondera amafaranga kandi bariko bateza imbere igihugu je sino bakondana vraiment bariko barondera amafaranga tukiri tubandaniza ko kuri ico urashobora kumbwira nk'ibintu ubona nka bitatu ushobora gutuma umuziki w'u Burundi vraiment ugera ku rwego turiko turawushakako ukavuga ati ibi ntitwabishikira hashobora kuba no muri 2030 mugabo aha tuzoba twuguruye twomara gutahura ico nyene co ca patriotisme nibaza ko iyo deja n'intango ya mbere hama niyo yo kuvuga abartiste surtout turafise byandi byo kujana nibihe kuvuga ati reka ndirimba ibi nivyo bigezweyo ugasanga indirimbo irinze ihera nta content nk'ubu par exemple uraza gutanga content twavuze ibi nibi ugasanga ni ibintu yagera terateranya kugira ngo indirimbo zifise ngo mu gihe uryoshye alors que mu kuririmba indirimbo nibaza uratangura kuri écrit ukaja kuri beat byose donc ugakomplete nibaza nawe sina quality na way uvyitwaramwo kuko vyose birakonta hariyo way we branding nyene ukuntu we branding muziki wawe aho ushikana nimba usohora ugacu ushira kwiraje bigahera ngaho it's not enough tegezwa ku promotinga hari wambwiye yuko promotion ibizimvye gusumba meme ama video ama audio bakoresheje no kuvuga ati harimo way natwebwe tuvyitwaramo indirimbo yawe kugishike kure hari asigara ama platforms atandukanye kugira indirimbo yawe uyidandaze twese tuje ngaho dushema inguvu it's not easy kuba mu artiste sino vyoroshe
badodora menyekanisha ibikorwa by'iwawe nta muntu umwe ndibaza ko adosapotinga igikorwa kimeze neza nimibura ubufumo bura benshi mugabo karonkana bakeya mu mutima hari abakunda kuvuga ati abaririmbyi bagiye hamwe mukaba nk'abakobwa wewe Mona Estanishba mukaja hamwe mugakora nk'indirimbo ati hari ico vyofasha kugira umuziki utere imbere ndibaza turamaze kubikora bo atari ige ya projet y'abara bahamagara si bo mwa aussi haracariho ko ndazi umenga ugiye umuntu mukorane ngo wishize hasi cyangwa ubumuga ufite yaba hari ufite natangwe bwa ya patriotisme ya kundi ivyo waje gushigikirana ico kintu kimaze kubaho bintu byose vyogenda neza ata shari atanzigo abana ko umuntu asoye indirimbo cumenga arakujyanye ibintu canke wewe nawe ntuzi ivyo urimwe ati ahubwo sinshobora no kumushigikira no reka ndeke kumushigikira nibabone ko nanje vyansi habe kuntu ko gukundana gushigikirana gukunda ivyiwacu muri ko gukunda ivyiwacu hari baciye avuga ati n'amakorabo ari wewe MEILI Vani yaje kugusaba korabo canke Mona uzoyimuhe gratuitement nta kumurihisha pourquoi pas reka ndagutera ikintu kimwe inkuru abantu benshi bamabibaza ko collabo ari ikintu gisanzwe ushikukora uko nyene collabo ni ikintu cereka y'abantu babiri igikorwa ciwanje abari nk'icubundi donc tugiye hamwe dutegerezwa gukora ikintu twumvikanye ko twese urumva abafana bafise uwakunda n'uwadakunda ego twese tuba dushaka collabo mugabo hariyo collabo zimwe zitaba tuzoroshe abizi nawe utegetswe kurihisha sepango kurihisha je sibati ko dashira amahera imbere mugabo ifo ko mu gihe uri kurakora business tegereza business to business umva collabo ni kintu ubona ati hari ico conyungura mu gihe nkoranye n'uyu okay reka tugaruke kuri MEILI hama kugira ngo tumere nk'abarangiza kuri Doki Entertainment hari yindi yitwa Doki management yawe hariho MEILI Doki na Doki Entertainment Doki Entertainment ivuye muri Doki MEILI Doki nyene donc ni kimwe novuga ko ni nka management mugabo sinije ndayitwara mais aussi turinga kugira ngo dufashanye hari ibyo dusanzwe dukora sinzi byinshi marabibonye nko kuri umunsi wa anniversaire yanje gufasha abana bato batishoboye hari n'indi migambi dufise aussi yaje ashaka gukora apart yo kuvuga ati ndiko ndakora umuziki nibaza ko byinshi muzogenda mubibona Imana ihezage bikagenda neza reka tugushimire cyane no gufasha ni ikintu ciza kandi urumva twese twarafashijwe turi ngaho kora twafashijwe donc bisaba okay tukiri kuri ico hariho n'imipira iriko logo ya hari abafana peut-être bashaka kuvuga ati jewe ahanya shaka kwamara umupira uriko MEILI wow turafise noze ya Instagram page na Facebook ya Doki Entertainment ikibazo c'imipira murandika message nibaza ko feedback tuyironka ukuntu umupira ushaka kuro ego banditse kuri ya Instagram ya ariko numero oya ja muri DM hama bakabishura ego umupira ugwa ngahe canke ni secret babimenyera yuko buri DM ariho byose ariho ababyeyi biherera kuko nabasanga ntanze ya pharmacie starizo si jewe ndi charge y'ivyo bintu okay reka dusanga barandira ari akabazo nateguye umutuntu n'utundi katajanye n'umuziki tuje muri relax okay utubwira ibintu bitatu utigera ubu udafise muri shakoshi yawe n'iryo shakoshi yawe ibintu bitatu wamana udashobora kuba udafise okay power bank kubera ko muri rogenda zina nako telefone yonze imana contact bien sûr nakarutushe nyene ko kwikora nka kalabero kamuja leo ça dépend n'ibintu mbana yisizo umunsi nyene hari gihe ubone ko ufise makeup nyinshi n'igihe ubireka nk'uburi un peu naturel bivana na mood bon wigira ugiye ku ngira makeup yo mfise nk'ikintu nka shooting canke urubanza canke ahandi ukunda kuburi ndakunda kuba naturel ibintu bya makeup c'est pas si ibintu byawe baya urumva uri umustar utegereza kuzikunda byanka byakunda non mais tu n'es pas obligé bon ugiye muri ayo mashutingi canke ibyo ego ugiye mashuting amashow ahantu uzi kugaragara imbere abantu benshi mugabo urumva aussi tu n'es pas obligé mais ngo rimwe umuntu abakwiye guhema jewe menga uvuga ibintu bako bagushize si je mba mbona honyene harageze ko nahanda bikoreka ko deja n'ikintu gishobora gutwara n'amasaha abiri ukurabikuraho
twaragwa abakobwa kubera ko umenga uri trop féminin n'ukuntu wambara n'iki uwo menga urabikunda yene non j'aime pas trop par contre j'aime pas trop kwiziga ku munwa hejuru ngabo ya apana ibintu byinshi ngo nagize ngohe amafara non j'aime pas trop ariko nyene iyo bibaye ngombwa mu ma video nico gituma mamona menga nahindutse cyane gose ariko ni jewe nyene auje mu video okay sinzi ko ari kibazo ba canke ikintu twoba tugiye tutavuze washaka ko tuvuga bon twavuga cyane kuri mine ariko nashaka support nabwe ko support kuko nkiyo ndiko ndabona siyo naniteze vu que nagiye en tant que umurundi kazi mu artiste umurundi yagiye gusa nkana serukiye igihugu kugira kantu ari kantu nari ndivuriye kuko muri mine wavuze ngo ndumwigeme w'umurundi kazi style wari wambaye style quoi style wari wambaye si y'umurundi kazi comment ça c'est umurundi bon c'était style nyene no ya vraiment sana nava kandi kindi naco mwege muziki dukora no kudandaza kuvuga yuko oya je condamne pas style mugabo kushira mu murundi kazi omenga umurundi kazi none kera twambara gute ibintu vy'ibiti bambara gute batambara hejuru bigene impuzu z'isari bwawe bari bwaboneka n'icaha kandi kindi naco umurundi kazi utegeza kwerekana ko umurundi kazi ivaye n'amataye ufise kandi turazi ko abarundi kazi dufise amataye meza rero tutagiye kwerekana ati je n'umurundi kazi kujya nyene bari kubimenya gute uko biri kose indirimbo uko biri kose kandi naho barakrititse ingene no banambaye as umurundi kazi kama mwaravuze ko mbere wereka ndabashimire okay utarabaraba mine agenda irabe nabe style ya MEILI yari yambaye neza subscribe ego MEILI official ni haje nyene ucugira sabone ugire like nawe uipartage n'abagenzi bawe ama disponible ma platforms yose Boomplay Spotify no kuri Snapchat ugire na TikTok ugira ga challenge cungirira tag cyangwa utaginge wike benda hanyuma nyene utubandanye du promoting ivyo twandanye bifikana kure biciye kuri je biciye kuri wewe ikintu cyanyuma rero cyangwa kiganiro ntucohera urumva twuba tuzibira twatse okay ikiganda urakizi hewe je navuye menye utuntu dukeya kama kare nayenze njagara kubyo basigaye banyita MEILI njagara namukwalo tumnyene nkutwe nyene wavuye uzi utuntu dukeya yego frère bon urashaka kuturirimbira akantu ko kuri kawaii kibenda kajya yaririmbye ijya kote yiwe You so sweetie, something sweetie. You so sweetie, something sweetie. Ndikagaragaza kwiyumvira kare kanjise ndagusavye nkunde ndagukunde wonkundira ngukunde ndagusavye nkunde ndagukunde let me call you mine nakondageza kudurondera kakandi kawaii kibenda mukawa uli wanje you baby uli wanje ndi wowe nanje ndi wewe you're the one muriro mad fire burn in a beautiful dress kwabachira I see something baby to begana pudila bakwesunga talakimanye kibyachuka kumanya pikiliza bikwatanye nyakuta badi to baden kunyige sin nangira nshaka de toute façon je ndirimbo yaryoheye kandi ndirimbo iryo cyane vraiment en tout cas merci beaucoup pour mwayikunze iri international kubanje namwe mushigikire en tout cas naco ndi ntagize namwebwe bien sûr naho no koresha ubwo bwa nakoresheje uburyo bwinshi naho ubwo buryo burageraho ntibikunda ngahata ariko hari rwa rukundo rwo gushigikirana aho kuzimana byose birakunda byose birashoboka byose birashoboka okay abafana ba MEILI ndazi kari benshi ndakunda cyane arababa hafi murahora mugira n'amahanko ndakunda cyane gose ego yego donc mugende muyirabe mugende muraye mine iri kuri 97000 dukwize 100000 kandi ndazi ko ahubwo nuno sago tureze bon tubaze dukwize uno munsi gene babonye video ngaha nkuko naje bayarutse hama Emilio urumva vraiment izo nko muri basi
mu minsi zose nka ikwijije nka 2 mois basi zo twakwije umuriyoni uko biri kose dukoresha biraduka uko dushoboye twese tukugira ngo indirimbo tuyishikane oya hari ukuntu abantu z'abavrama batubabarira muze muraraba indirimbo kuri Facebook abarundi ivyo no mu bihebe n'abashira ko d'abord niko barondeza neza kuko niwo bica ibintu byose umva indirimbo maze kuribona kuri Facebook nta kamaro ko kuja kwiraba kuri YouTube ba wahejeje nta kintu alors que ajya ama views natwe tukeneye kuko mva haravamo agahembo bijya muba mubona twakoresheje uburyo butari buke tukeneye kugaruza n'imiburiburi basi bukeya bushoboka system donc bumva impanuro batuma baza naho baziriko ikawushe je bunaragize principe naho tamanite bafise bati ntayo numviriza kuri Facebook kugira igihumbi cy'amamega naho nyine ukoresha umunsi wose sinavuga ngo wiravyo video ngo acahera umunsi wose kugira ngo urabe yiwanje urabe yuwundi nurabe yiwanje jenye n'abandi dushigikire twese turacakeneye ntuze ya support yanyu yego tugushimire cyane MEILI mwakoze cyane ego tukubwire ko uhawe ikaze n'ikindi gihe gutumira muri Magic ko tuzi ko hari abafana baba bagukunda ngaha bavuga ati mwaranebeje ko twari twaragutebeje ariko ni bon ndagiye kwandi ngaha ku mwanya mumpaye ndibaza ko ico navuze cashikiriye benshi kandi abumva bumvise nibaza yuko impinduka igiye kuboneka yo gukunda ivy'iwacu no kubishigikira twese tubigiye ko twese tukabikorana bizoshoboka reka dushimire bariko baradukurikirana bari mu Burundi bari mu Rwanda abantu bo mu Rwanda baradukurikirana cyane n'abari hanze mu Bushinwa muri Belgique Canada akahose aho uri tubwire tuti merci ugende ugize subscribe ngo utarayigira hama ugende ugire subscribe kwa MEILI official muce mugira murabe na video yiwe munayipartage uwo bishoboka ngo mugire nayo ama challenge no musi ndaranda yimuhaye challenge yanje badashima kamwe murumva ko natasha ko nati na challenge hama muje no kuri TikTok ibintu bigezweho vraiment tujane twavance cyane nibihe come on guys tujane bihe reka tubashimire tubabwire tuti aho muri hose ibikorwa byase mukora mushire mu Imana muratiko ikintu kitari mu Imana nticavansa bye bye